People, how you doing? I hope you do good and I hope you do fine. But if you not do good or not do fine, man, I still told you, don't worry. Because tomorrow can be wonderful day. Because tomorrow is another day. Yo, mumeze gute? Murakomeye. Nibaze ko mumeze neza. Hama nimba mutameze neza men, nkomeza kubabwira ntimucike intege. Kuko ejo hashobora kuba heza, kuko ejo ari uyundi munsi. Yo, nibaze ko mumeze neza men. Nibaze ko muguwe neza mu vyanyu no mu banyu. Men, mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye mu mpungararo zose. Sorry. Muri izi mu mpungararo zose. Ikirundi caragiye ariko mu mpingara zose z'isi men. Nkuko mpora ndabigira. What's up America? What's up Canada? What's up Australia? What's up Europe? What's up Asia? What's up Africa? Medellin man. What's up my people? Nibaze ko mumeze neza. It's your boy African King man. I'm back. You know what I'm saying? How we do all the time, man. Denver, Colorado, where I come from, and all where I live, or where I stay. So, man, you know it's your boy. I'm back to your TV, to your laptop, to your computer, to your phone, to your iPad, whatever you watch me, man. I'm still your African King, man. So, nibaze ko meze neza, man. I hope everybody do better. I hope everybody do good, man. I bring some quick message, you know, some quick news, man. You know what I'm saying? We bring some quick news and some quick message to share with you. You know, always like I do, bro. Always where you see me here, man, or all the time where you see me here, you know, and you know something gonna happen. For sure, for sure. Yeah, you know something gonna happen. And you know what it is. You already know what it is. If you don't know, now you know. So, yo, if umbonye buri munsi Mr. Vayanga, Mr. Kavyonzi, ubuzi ico nzanye meni. Mba ndabakuzaniye ikintu gishasha, ikintu atanu urakibona, ahantu atanu hari bwacumve. So, niko tubigenza kuri kamera za Tuyage Comcast TV, man. Nibaze ko ndaguhaye ikaze. Shout out to everybody who do subscribe, man. If you not do subscribe, man, hit the bell, bro. Hit the link, dog. Hit this, hit the link. Tap in the top. Do subscribe, share, like, comment. So that's gonna be good vibe to me, man. You're gonna show me good love, and I'm gonna please share. For sure, I'm gonna appreciate for how much you're gonna show me love, and I'm gonna show love too. Man, you know, you show love, I show loyalty. You know what I'm saying? You show me love, I show my loyalty. That's how we do, dog. That's how we do always. African King, man. Yes, sir. I'm back all the way to Medellin, man. I hope to the people from Africa, all people from Africa, all the way East Africa, West Africa, Central Africa, West North Africa, something like that. All over Africa, man. It's Medellin, man. I hope umeze man. So, in wa muhungu wanyu, African King, man. Dagarutse. So, urabona uko nambaye ko mbameze. Yeah, it's too cold, man. Mbonye nambaye umutipe yazanye n'igikofero ntamenyere, man. Harakanye vyatari. In some new, like, is it gonna be new? Ni nk'akabanga ndakwibiye canke ni nk'agasokere ndaguhaye. So weather ntizotorohera uyu muri zimpera z'uyu mwaka, guhera muri kwezi kwa 11 kuduga guhera mu kwezi kwa kangahe ya kwa December ntibizoba vyoroshe. Mu kwezi kwa 12 ntibizoba vyoroshe, uzogira imbeho irenze vya 3, uzogira snow muri America. So guys, mwe muriteguriye winter is come. So yeah, ivyo vyo mwarabimenyereye, nimba uri mushasha muri America hama man niko babiri, bro. Yeah, that's how it is all the time. Tuba dusharinga weather. Twe hano muri America man, ibintu vyose aba ari danje. Haba mu bushuhe ni koma shenzi, haba mu bukonje ni koma mshenzi. Twe niko twibereyeho me na bintu bishasha biri ngatu, tuba turi ngatu nyene ugoko niko biyameze. Nico gituma nyene ubona umuntu nayo yicaye ngaha abafise kugira ngo ubu ufise agakofi ku ruhande yawe kugira ngo ushuhe, nako nambaye nk'abarashi.
kugira ngo ushuhe kubera ko man harakonje vya hatari. So let's get it to it, man. So ako nakabanga weather mube murayitegurira uyu mwaka ntivyoroshe mu mpera z'uyu mwaka ntivyoroshe muri America. So let's get it to it, man. Muri aka kandi abazaniye ebana ibintu vyitwa ngo technology, man. Ndabazaniye ikintu kiri technology. Always technology ndabazaniye uno munsi ndabashakana na technology atandukanye, but kuri Ganira Natwe canke talk with us. So ndabazaniye technology ya robot ubona bayiswe ngo ni Neo. Neo. So bayitwa Neo, that's robot. Iyi robot rero man ubona ngaha ni danje. Ni danje nanje ndagira jemba nibereye mu tuntu twanje chaka ndaba ubushakashatsi nyene nirondera abana ndiko ndikora research ku bintu bitandukanye mu bihe ndaba ubushakashatsi aho tugeze ahisigeze aho abazungu bageze mu bwenge ahisigeze so ngumbura uyu mupeti umuzungu babita ni technology. I think ngiri mazigihe ariko is 1X Technologies. 1X Technologies ni company wanayitwa 1X Technologies. So bazanye robot yitwa Neo. So bazanye technology yitwa Neo. So bazanye technology ya robo yitwa Neo. So uyu Neo rero ubona ngaha niko ndakwereka ngaha uyu mugabo kono umugabo ni robo ni wa robot. Abantu batazi robot ni ba abantu babacurano abantu abazungu bakora mbese technology gezaho sinzi uramaze kumva robo, uramaze kumva ama robot ya Elon Musk, ya Tesla za Elon Musk, zabande nabande China bafisa ama robot. So abanyamerika nabo ku marobot bo bageze kure bafise robot China babarazifise, Japan babazifise, so abanyamerika nabo abazungu nabo bageze kure ku marobot. So bariko barikora amarobot yo munzu, robot ishobora kukuganiriza, robot ishobora kugukuruburira inzu, ishobora kukumesurira, robot ishobora kugusasira igitanda. Bakora abantu nyene, bakora za robo nyene zikora imirimo yo munzu nk'abakozi bo munzu hiyo muri Afrika bo bitwa baboye canke abayaya. So hano muri Amerika iwacu ntibakoresha abantu, hano twarateye imbere bakoresha amarobo, bakoresha abantu babacurana, abantu baba barakoze. N'uyu mugabo bitwa Neo. So uyu mugabo bitwa Neo so bamuzanye kugira azofasha abantu, afasha abantu. Nimba wewe muba mugore n'umugabo mukaba mukora muruha, mukabura umwanya wo gukubura inzu, koza ivyombo, kumesa ibintu nk'ivyo. So uyu mugabo niyo yobigufashamo, yobigufashamwo. Uyu robo arakubura, aragorora impuzu, aramesura, aragutekera icayi, ashobora kuguha coffee, ibintu bitandukanye mbese arabikora bitandukanye. Ashobora kugupangira igitabo, ashobora kugupangira library, ibintu vyisi mbere ashobora kugukorera inzu ikaba neza, ukaza mwaruhutse n'umugore cyane n'abana. So urabona ko uyu mugabo uyu CEO uyu n'umuzungu, iyi company yitwa 1X Technologies. Urabona n'abantu kabisa bakora vuga ibintu bitandukanye. Reka ndaguha uyu mugabo ariko arapresenta uyu Neo, ariko arabwira abantu Neo kuntu ariko arabwira kuntu akora, igituma babigize ibintu nk'ivyo, so aka video nagushiraho ngaho urabona uyu mutipe arikarerekana arikarekana niyo kuntu ashobora ku applyinga, ashobora kuvuga, ashobora kwerekana ibintu bitandukanye, mbega ashobora gukora ibintu gute, ashobora kumuvinga gute. Urumva uyu mugabo urumva arikarereka abandi abantu bashatse kuyigura, kuko iyi boro iri ku isoko, ushaka woyigura ni 200,000
baraguha n'ideni kuri credit ukazoyiriha imyaka 4 ukazoriha imyaka 4 man nimba utitinyo yifata ideni nka kujya kwimodoka yo nifata ama ku kwezi uzuriha amajana 4 amadolari amajana 4 n'utuni nayandi hejuru urabona ngaha so bayigushiriyeho price so urabibona ko ari ibintu so ngari kira ukuntu yokora irashaka kuganira irashobora kumuvinga irashobora kugutera inkuru irashobora kwatsa amatara irashobora kukwakiriza televiziyo irashobora kukubwira uko ibintu bigenda irashobora gutambika kuganiriza ikakubwira ibintu uko mbese uko bimeze ikagupangira inzu yawe yose ugasanga ibintu nyene bimeze ikakuganiriza urumva uyu iyi robot yitwa Naho ikora ibintu byinshi cyane ana kumugari kagusobanura nayo nyene ubwawe irikira gusobanura ukuntu ibikora kugenda ishobora gukora ibintu bitambuka yubatse neza so ibintu urabona ko ari amazing iri kiraganiza abantu umwicaye ngaho ikagugashira nk'abashitsi ngaho ikabatera inkuru so ukora ubanye n'umuntu so urabona ko ubuhanga bwa tekinoloji urabona ko umugabo uyu niyo arenze ubona ko arenze hari umuhanga so nimba rero ufise uburyo bwo kuyigura ntiwitinye ushaka kuja kuyigura n'ibihumbi byawe 200 byawe byonyene kandi bashaka kuguha credit ntanama ntibagusaka kuba ufise na credit nziza wapi uwo ari we wese tu nawe ubwaho ni kugenda tu credit barayigukorera ngaha downtown ahanga downtown tungaha Denver ntugire ngo biko birakorerwa ahantu kure nope ni ngaha Denver Colorado Denver Colorado show ushaka uragenda ugashipinga Amazon akora shipinga iyo usanga nawe wibere mu buzima bwa technology bwa technology so urabona ko ari ibintu bimeze so tuvuye ngaho urabona akavideo ndagushireyo ku uyu mutipe hari karababwira uko mbese gikora uko gishobora gukora igituma yagikoze mbese igituma igituma nakoze irobo nabonye abantu benshi baruha abantu bararuha ndabona ko ninkora iki kintu kizoruhura abantu benshi kandi kikabashira mu bundi buryo kikaza guhindura isi so baramubona ariko arabiganira kuntu ikora mbese agati jewe abantu urayibona ngaho irashaka gukubura irashobora gukora ibintu byose wumva uri mu nzu ushaka no kurexinga ntibigushaki wako no gukora ibintu byinshi is just nyene ukayibwira ivyo ukeneye hama ikabigukorera ata kibazo igakubura irahagarika mashini iyo hageze mu ijoro irashobora guprodinga amatara ibintu nk'ivyo ibintu bikagenda neza ugasanga ibintu bimeze neza so uyu mutipe rero uwo musiyo wa Fast X technology so urabona ko ari akwereka kuntu gikora irashaka kugenda ikatora icayi ikagutekera icayi ibinika igafata ikavomera amashugwe urumva ibintu bitandukanye mbese ikabigukorera mu nzi ikakuvonemerera abashugwe igacigazo ibintu biri perfect urabona ko ari ibintu biri so perfect kuri iyi Naho kuri iyi robot yitwa Naho so uyishaka genda uyigure wegere kuri technology so jeniko ndaba African King mandabazanira ibintu biri perfect so urabona ku robot ni robot ishura kugenda ikicarira mu butayi ikarelaxinga ikagutera kuryohe kuruhuka urumva bimwe bitwa ngo niki hajya ndavyibagiye ibintu byo kwicaruka ugapowesha ndavyibagiye I don't know ndavyibagiye kuntu bavyita ukicaruka ruhuka so ukaruhukuriza ubwonko uri wenyene mu gashamba wumviriza melody wumvira natural things so irashaka kugufasha gutamba right so gutamba ikakufasha guseringa video umvugiye kuryama ikazimya amateleviziyo yawe ikazimya ibintu byose ikabipaferinga ikabikora neza cyane wewe antakintu na kimwe winona atakintu na kimwe ufise gutinya ngo hari ikintu na kimwe kiza kuhaba no ibintu byose bisiga ibikoze neza so urabona ko ari robot nziza kuri design je nkunda design irakora design ashaka gukorera design ashaka kugushonera impuzu
kagukorera design bro. Iyi robo irarenze, irashobora gukora design akagukorera ikoti nka Jones. Uyu mupetino uyu mujama n'umu design akomeye cyane wa Louis Vuitton. So urabona kuntu yamukoreye ikoti yamukoreye ikoti umugabo irimukorera ikoti naho aravuga ati what no I can't believe that. Kandi gashaka kwerekana ama poster muko murafata foto, irashaka kwereka poster ishaka gukoresha telefone fuye ngayo, irashaka gukoresha telefone man, iraba igashaka gukoresha telefone igafata selfie igakontrola ibintu byose mbese ataki na kimwe ufise kwigunga, ataki na kimwe ufise kwino naho ikaguha ifoto ikaguha telefone ikagukoretinga ibintu byose, ataki na kimwe ufise kwikeka uvuye muhira irakwakira man, ikakwakira home, ikakwakira imizigo ufise right, nimba ufise bag ikayakira nimba ufise ishati ikagukura, mbese ni nk'umugore mbese ikagukura ikagutekera icayi muhira uzanye nk'umusheri wawe canke muri abafiance mwice muko muri somera muko murakora homework, ikabazanira icayi ikabategura coffee. Urabona ko ari ibintu biri amazing kuri Naho bro. Naho urabona ko yavuze ko ari umukobwa, sinavuze ko ari umugabo, n'umugabo. Urabona ko she's amazing robot. Ni robot naka robot keza cyane ko gukorera ibintu byose ukeneye mu nzu atakibazo. Urumva ugasanga inzu yawe ukagisiga ngaho, waza ugasanga inzu yawe mani irakubuye imeze neza, ugaca wirakisingira icayi coffee, irabategurira coffee ikagutekera icayi ikawa, atabwoba wirelaxingiye, atabintu byinshi cyane man. Urabona ko ari ibintu biri technology kabisa, ari robot ubone ifise ubwenge ikora ibintu nk'ivyo umuntu yokora. So urabona ko abazungu bageze kure man, urabona ko technology igeze kure. Gukubura urabona irakubura neza, gafata umukubuzi gakubura inzu yawe ikayisiga isa neza cyane gose cyane gose mani. Telefone urabona ko ikoresha telefone igafata selfie neza nkuko nabikubwiye. Urabona ko ikora ibintu mbese ubona ibintu byose ukeneye mu buzima bwawe bwa misi yose mbese canke mu mubano wawe wa misi yose, mu buzima bwa misi yose ko iyi robo woba uyikeneye. So ntiwitinye, nta credit bagusanga ufite credit ikomeye canke ibigiziki. Nimba wewe ubona wifite akazi kawe wo kwishura amadolari $400 yawe, so it's just like ni ibintu biri simple. Ni wewe gusa hama ugenda ugifate na amadolari $190 hafa amadolari $500 sorry amadolari $500 ntabwo ari menshi ku kwezi. Hama wironkere umuntu agufasha mu nzu, wironkere umugenzi umujama azoza gufasha ibintu atago stress, atazoza kubaza uvuye he wirigwehe ugiziki. Uzo ufite umugore mu nzu siribateri ho kugura imodoka, genda wigurira iyi boro man, I swear God, ho gura imodoka genda yigura iyi boro uyishire mu nzu man. Tuze wiviraho musanga inzu yawe yayikoze fresh, ata stress man, atabwoba, ibintu byawe byose usanga bimeze neza, utitinya utavango ibintu ndarushe ndashika nteka ndashika ngiriki ndashika nkubura. No, so ufite umugore mu nzu, so ubuzima bukomeze ata stress. Urana ko abazungu bakomeza kutworohereza ubuzima, ko isi ikomeza gukura kandi igeze kure, which means ari ibintu vyiza cyane. So nk'iki kintu kagira muri Afrika muta ababoyi bye abayaya bye ariko cyo bacisha abantu benshi muri Afrika. Abantu benshi batunzwe no gukora nk'abantu benshi abavuye mu miryango itifashije batunzwe no gukora akazi ko mu nzu. Mbega iki gishitse muri Afrika ubuzima bwomera gute? Ariko kizoshika. So urabona n'ibihumbi 200 by'amadolari mu marundi twovuga ni nk'imiliyoni zingahe? Miliyoni 70, ni nk'ijana, miliyoni 140 cyangwa 150. Ako ni benshi kirahenze. Miliyoni 150 cyangwa I think ni nk'ijana 50 kwa ni ibihumbi 200. I think ibihumbi 200 ni nk'imiliyoni 150 basi mbeshe bashi, ariko urumva kare menshi mu Nyarwanda ibihumbi miliyoni 20 I think right.
miliyoni 20 z'amanyarwanda. So I think mu marundi nk'imiliyoni ndabeshe mama ni miliyoni nk'i 10 miliyoni ni nk'imiliyoni 16 canke 16 sorry ni nk'imiliyoni 40 canke 60 ibintu nk'ivyo kuri iyi robo ya Naho. So genda ugure nayo guys, imburisire bateri wigure Naho ushire mu nzu hamize gukorera ibintu byose ubuzima bukomeze. Hama ntaraheza ikiganiro is a good is a is like new news. So is like new news. So new news is Trump yahuye na President China akasinogena ntakababwira abize yarazima twibwirane ndabibira gasokre iri nibanga ry'amakuru mutari muzi mashasha ndetse mwe mutari bwamenye. So imba mwamenye naho muramenyera kuri tuyage Comcast TV. So inkuru zishasha amakuru mashasha ariko aracana ku mbuga nuko China na America canke Xi na Donald Trump bahuye muri South Korea. So bahuye muri South Korea baganiriye ivya trend Trump yarabashireho a trend amataxi ijana yabakuriyeho bubemeranye gukorana kubo ari ku 10 ko ubu China yemeye gutanga pasenti 50 kuri 50. China igire amakampani 50 muri China na America igire company 50 muri America. So ubu business agiye kuzicanga nka kuje China ari yihebeye business y'amakampani yose ari China. Ubu China igiye kurekura amakampani aze muri America. Ubu ni 50-50. Ubu ni 50-50 man. So ubu China igire ikampani jana na America jana. So abantu hama business ziwane ko that means good news. Ico kintu ayo makuru ni meza cyane ko China na America bavuganye. So ica kabiri nuko Trump yabakuriye inkoni ku gishitsi kabisa abagabo Russia, China, North Korea, abagabo bigira ngo bafise bomb nuclear za hatari, umugabo bakuriye inkoni ku gishitsi. Ubutumwa inyuma yuko ubonye Russia yarocinze nuclear ubona kari new nuclear kasangwa ikomeye cyane kwisa ivuga ngo kwihambaye ubwo na nota yatinye. So kuva aho ubonye kuva aho ubonye China nayo China yerekanye imbaraga zayo z'igisirikare ibibombe bishasha ifise. So America nayo yababwiye ati he no mwamenyereye. So Donald Trump yahaye ubutumwa ivyo bihugu abibwira ati America ifise amabombe nuclear mesh atani igihugu na kimwe kuri iyi si kibifise. Kuri izo mpamvu sinashaka kuvyerekana kuko sindabikunda, ariko kuvaho mboneye ibihugu bitanguye kwerekana imbaraga zavyo mu bombe vya nuclear mu bisasu, nanje nemeye kubwira Department of War, iyo bitwa Department of Defense bariko bayihinduye wiske yitwa Department of War, ko botangura kwerekana isi ububasha bwa bombe nuclear America ifise. Damn. So yabisize yavyanditse mu Congereza ko ndabibasomanuriye mu Kirundi. So urabona ko Trump yabaviriye hasi kuva ico byo bihugu vya Russia, China yerekanye imbaraga, America nayo igiye kubereka imbaraga itegeze ibereka ngo mu myaka 20 heze. Man, mwitege America igiye kubereka imbaraga za bombe nuclear, noneho isi igiye guhora. So urumva ko ibintu bitoroshe ko Donald Trump ngo aravyanka yari yaravyase
Amerika yari yanse kwerekana imbaraga zayo mu bombe za nuclear kuko n'ibintu vyotinyisha isi, ariko kubera impamvu za Russia na China na North Korea kwerekana imbaraga bafise, natwe tugira twereke isi ko turi still United States of America, ko turi gisirikare chisi. So mwitege bro ibintu bikomeye. Shout out to you guys, man. It was African King. I hope you enjoyed this video. It was like yara makuru mashasha kandi weze ko ujojinze ni technology ya Neo. So shout out, see, catch me to the next video. See you next time.